Bakunzi imbonesha kure y'ivyiza vy'Uburundi ikorera ku buhinga bwa none turabahaye ikaze muri ano makuru aho tugaruka ku rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko agira mu gihugu ca Vietnam hamwe n'ikirangamisi inama nshingamateka yaraye itoye kiranga ibikorwa bagiye gukora muri no misi ku kwezi kwa Ndamukiza mu kanya ingingo imwe ukwayo. Turasubiye rero kubaha ikaze muri ano makuru umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bariko baragira urugendo mu gihugu ca Vietnam aho mbere kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 4 Ndamukiza mwaka wa 2025 yashoboye kubonana na mugenzi we w'igihugu ca Vietnam ku kirimba iwe. Bakaba baganiriye imigambi itandukanye ivyo bihugu bizofashanya. Tubamenyeshe ko ku igenekerezo rya gatatu ariho umukuru w'igihugu c'u Burundi yashika muri ico gihugu akaba yakiriwe n'umushikiranganje mu vyajeje harimwo ubuhinga bwa none muri Vietnam. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatatu Ndamukiza umwaka wa 2025 niho inama nshingamateka y'u Burundi irongowe n'umukuru wayo Gerard Daniel Ndabirabe yemeza ikirangamisi c'ibikorwa igiye kurangura kuva ku igenekerezo rya mbere Ndamukiza gushika ku igenekerezo rya 14 Ndamukiza uyu mwaka nyene. Muri ico kirangamisi hakaba harimwo ibikorwa vyinshi harimo no kwiga no kwemeza integuro zibiri z'amabwirizwa iminyanyuro z'amabwirizwa zarungitswe n'inama nkenguzamateka y'u Burundi gushikiriza ivyegeranyo bitari bike vyerekana uko amafaranga ya leta yatanzwe yakoreshejwe hamwe n'umwihwezo uzokorwa n'abashingamateka mu migwi yamaho mu vyo ijejwe harimwo ubutunzi n'ibindi. Bakunzi imbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi mwariko munadukurikirana niho tuce turangiriza ano makuru yacu twari twabateguriye naho utaha. Radio Television, turakukunda cyane.